Urakoze Ines kuri aka kanya untijije ndishura kuri ico kibazo cawe nivyo mugabo nkundiye wontiza nk'umunota umwe canke ibiri kugira ntarire intererano nza gutanga muri iki kiganiro kuri iki kibazo nkoramutima co kudahana mu Burundi. Mm. Ubwa mbere nashaka mpere ku maso nza kurabisha ico bita approche. Jewe nja kurabisha amarori y'umushakashatsi n'umwigisha mu gisata c'amategeko. Mm. Ivyo rero biraza gusaba yuko nza kugerageza uko nshoboye kugira ngo intererano zanje nze kuzishimikiza cane cane ndazishimikize ibimenyetso nongere ngerageze kurondera uko bishoboka kose amasoko resource. Reka mbere ku mutwe w'ikiganiro narawusomye mwavuze muti ubutegetsi busasira indava ukudahana. Nkoresheje ayo maso rero y'umushakashatsi n'umwigisha jewe ndabibona ukundi gatoya. Sinoshoka buno nyene nemeza yuko ari ubutegetsi busasira indava ukudahana. Vyosaba ko noba mfise ivyemezo bikwiye kugira ngo nshobore gukubita mu gahanga ubutegetsi bwagira ico caha. Mugabo jewe uko ndabifata nobifata umusifuzi asifurira umukinyi mugabo akareka ekipe. Ni ukuvuga ngatandukanya ubutegetsi n'abategetsi batoba bashira mu ngiro umugambi w'ubutegetsi. Aho rero ntihagire uwihenda yiyumvira yuko noba mfise intumbero na gatoya yo kweza ubutegetsi. Nta n'ivyo bwantumye, nifuza gusa kurabisha amaso y'umushakashatsi kugira ngo ntandukanye ivyo jewe noba niyumvira presumption n'ivyo mfitiye ivyemezo. Ari naco gituma rero nari niyumviye yuko yaba ari nka jewe nari kuvuga nti ukwiganza kukudahana mu Burundi, hanyuma tugaca hirya no hino rero tukaraba ico bivako. Mbe bwoba vy'ukuri ari ubwo butegetsi mu mugambi muri politike canke wosanga biva ku zindi mvo harimwo bashaka ko abategetsi mugabo babikora ku gatwe kabo. Aho rero turaheza tuje guhanahana ivyiyumviro mugabo nkifuza yuko jewe ico nokwemanga ari uko ari ukwiganza kukudahana mu Burundi. Hariho ivyo nemeza rero mfitiye ivyemezo, ivyo navyo ni nk'ibi bishika nka bitanu. Ica mbere ndemeza yuko kudahana ari akaranda mu Burundi, ko atari agaseseshwa rumuri. Ico ndacemanga kubera ndagifitiye n'ivyemezo. Ndemanga kandi yuko ukudahana canke ingendo yo kudahana atari ikibazo c'uyu munsi gusa mu Burundi. Mugabo ngaca mvuga nti ukudahana kw'ejo hahise nticoba icitwazo na gatoya co kudahana uyu munsi. Ubwa kane ndemanga nkemeza yuko ukudahana kwigaragaza bidasigura ko atagikorwa mu kukugwanya. Kuri jewe bisigura ko ingingo zifatwa uyu munsi atari ingingo zihagije na gatoya, yuko abategetsi bategerezwa guhindura bagafata ingingo zirashe zikomeye kugira ngo ukudahana kugabanuke ahubwo guhere. Hanyuma ikindi ca gatanu nohereza ko ni ugutahura imvo z'uko kudahana, ingaruka mbi zo kudahana, tukamenya yuko ariyo ntango y'umuti wo gutuza aka karanda. Ivyo vyari ibintu rero nshobora kwemeza uyu munsi ifitiye ivyemezo. Umenga wombajije wosubiramwo akabazo neza kugira Ego ndakishure. nakubajije ubona mu Burundi ubwo burenganzira buhari
bwo gushikira ubutungane nimba mubona buhari ni ku rugero rungana gute? urakoze cyane. Mu Burundi rero nkurikije jewe ivyo ni natohoje gushika uwu munsi, ndabona yuko impinga ikiri ndende cane kugira ngo abanyagihugu bashikira ubutungane nk'uko mu bihugu biteye imbere babushikira. Ica mbere ni uko abacamanza b'uwu munsi batigenga. Abacamanza b'uwu munsi hariho ukuntu batigenga, uti ivyo ubikura hehe? Nuko bo nyene babivuga. Kugira ngo ukudahana guhere, nuko abacamanza bo nyene mugo bisa n'ibifatanye no kwigenga. Hariho ubwigenge bujanywe n'agashahara baronka. Uwutigaba ntiyigaburira, kandi umuntu yabugukuriye mu cibo ntuheza ngo bukeye umuhangare. Uyu munsi isagasesheshwa rumuri, abacamanza, abashikiriza amanza, n'abantu bakora mw'ubwo rwego rw'ubutungane bararira, bavuga yuko agashahara bahembwa ari gato cyane. Ndabahaye nk'akarorero, muri sentare nkuru y'igihugu no muri za parike zegamiye sentare nkuru y'igihugu ntibashikana ibihumbi amajana atanu y'amarundi ku kwezi. Muzi rero ukuntu ubuzima buri mu Burundi, aho mu gisagara ca Bujumbura canke mu bindi bisagara inzu isanzwe y'ivyumba bibiri canke y'ivyumba bitatu igeze ku miliyoni, umuntu arashobora kwiyumvira ati nubwo yoba ari umupfumu, umuntu ahembwa ibihumbi amajana atanu yoshobora gukota gute inzu y'umuriyoni? Nk'ico ni ikintu gica cerekana buno nyene yuko aho kuja gutunganiriza abantu, abacamanza n'abashikiriza amanza barondera uburyo bwose kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Aho bica vyumvikana yuko ari inzira yo kurondera igiturire, kandi ico giturire kiravugwa mu rwego rw'ubutungane. Uwu munsi n'ivyo n'ibintu bimaze gutohozwa ko, ivyigwa birahari. Ubumenyi bwaragabanutse mu mashuri yo mu Burundi, harimwo no mu gisata c'ubutungane. Nukuri jewe nk'umushakashatsi, nk'umwigisha wo mu gisata c'ubutungane, hariho imanza zaba iz'ivyaha canke iz'amatati mpora nsoma nkumva amosozi antanze hasi, nibutse ivy'amategeko avuga, ukabona vy'ukuri yuko urwo rubanza habuzemwo ubumenyi bwose cane. Kandi ntibitangaje, ndibuka yuko mu bihe vyahera, kandi nawe ngira ushobora kuba ubizi, turetse nuko ivyigwa canke ubumenyi bwoba bwaratitutse, kera ndibuka yuko abantu baja mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'ubuvuzi, ubuganga no mu bisata bimwe bimwe barondera mu ba mbere. Harageze igihe rero bihinduka ugasanga muri ico gisata barungika abatari mu ba mbere, ahubwo bari mu mugwi wa nyuma w'abamenye. Ivyo vyose rero ufatanije n'ibindi vyinshi biratuma uwu munsi vy'ukuri uravye imanza zicibwa yuko habuzemwo ubumenyi.